mbe uri mu bibanza vyo? Hariho ibibanza tuba turimwo bituma tudakomera. Akarorero umuririmbyi ariko ukirigwana n'abantu bakora ibitandukanye n'umuhamagaro wawe, wibaza ko uzokomera? Ntibikunda. Samweli yakuriye mu ishengero w'Imana iza kumuhamagara, wewe yaritavye ngo sa aca yirukanga kwa Eli. Eli aramubwira ngo oya, ngo sindaguhamagaye. Mwana arasubirayo yumva kandi ijwi ry'Imana, yumva umuntu amuhamagaye ngo Samweli. Samweli yirukanga kandi kwa Eli. Eli aramubwira ngo eka sindaguhamagaye. Ariko Eli amaze kumva iryo jwi aravuga ngo iki kintu hari ico ndakiziko. Imana idufashe cyane. Erega Samweli yari mu kibanza, Eli yarahari nk'umutoza, yarahari kugira ngo azomufashe. Amen. Hanyuma Eli amaze kumva yuko uhoraho ariko aramuhamagara, kuko yaciye abimenya hari ibyo yarazi Samweli atarazi, aca aramubwira ngo niwumva kandi irindi jwi riguhamagaye. Aho ryari rya gatatu, aramubwira ngo ucuva ngo sabwe data ngovuga ndaha. Yari yegereye abazi vy'uyo mwami. Nawe wegereye bande? Uri mu kibanza iki? Wegereye bande? Imana idufashe cyane. Vyatumye kuba kwegera umukozi, vyatumye amenya amabanga. Nawe mu rushengero aho Imana yagusize ngo ukorere umurimo w'Imana, mbega uregereye ba Eli? Ba Eli bazogufasha kugira ngo bagusobanurire ivy'Imana ikugombako. Amen. Uri mu kibanza ikihe?